Danger Zone. The big boss. Eba. Now. Wabahajya bavuga kana karamaguru. Uri mu kwiri. Hariho umugani uvuga ati akana kakanebwe. Bwira kaneye rimwe. Urazi gituma uwo mugani bavuze. Nuko abarakanebwe. Cyo mwakagenda muri toilette rimwe. Aya jenga ndakenshi je sindakanebwe. Urumva renge nibize. Kwana kabaramutuma akagamburuka. Agarutse bakamuhutwa kujya. Kwana kabakamutuma akagamburuka agarutse bakamuhera. Urumva? Yego. Niba bavuze kwituma, baba bavuze ya mpemba agenda runga. Kuko uko aronka impembo niko avyibuha niko apanga imipango yiwe neza. Umviriza rero. Aha, the big boss. Uronka idiri ikomeye cyane. Ngo magende hanze nanje. Uzoge? Ni wakora iyo diri. Mambo yakawa sawa. Utasafiri. Visa ntanunua, tiketi ya ndege nitakupa. Misi shida. Urabe ingene bimeze. Urya mukobwa akundana na Sibo. Dalia. Dalia. Urya rero niwe nashimiye rero kutwobana. Jabidu aho baza à gauche à droite aseme mbone wowe nini ule ntamuo. Akikubali. Wewe. Simi nakwambia. Wewe. Ko kare ndahora ndaguhakanira. Tuachie na sie. Kabisa. Nawe wamushaka wasiboni. Oya pamoja agenzo rondera gwanje. None kandi n'inkwano nzogukwera kila kitu utakupa. Uzomererwa neza. Umviriza rero. Cya kuri mission. Kandi mpufyina hafikiye rero. Aho ni ibintu we ujya ndamuvuze na wewe ntakazosubira kuronga misi kunaniye bizobigiye. Je ndizeye mzi. Yataisha yote. Sasa wewe fanya ndini. Dali. Ugende umubwire. Umupangi mujename umwambie yote gisi yako. Urumva? Ivyo ndunzura urabizi. Amakwasteri mfisura yazi, amakampani mfisura yazi, amakamyo mfisura bizi. Urazi ko ntobura amahera ndamuha. Akabi wabo baba mu vyatsi nzobabubakira amabati. Babe mwibati. Bakaba baba mwibati nzobashyira mu igorofa. Sawa sawa. Kweli ariko Dalia ndamuronka. Urabishoboye? Mzee nta kibazo. Jo akona kazi gato imbere yanje. No muntu mumenyeranye. Oya tumenyera. Mugaje wanje kuri ivi. Iyo taranda ifise. Sawa. Commissioner. Sinakuletega bizuri. Sawa. Sasa uratanishinde. By'umwanya muto. Uriya rero no imyaka yose. Yemeye. Ubu singijya. Kubera. Ngumba niyumvira mu igihe yo kwanga. Sindabitora. Tora neza yanze. Pega umukobwa ngo Imana iramurema. Mzee tulia. Mimi ndo msingi wa mapenzi kwako. Mimi ndakuletea. Kitu mimi nakileta. Kuneza yacu. Jewe ndaryoherwa nawe uronka kuyo. Yes. Uravyumva neza? Yego. Wewe umwambie kila kitu awe wangu. Bas. Kizuri gitahi wanje. Ni kizuri. Ni kizuri. Bebo kubwira kibamwise Dalia. Yo bamwita kiyo. Ujya ni kiyo. Iwawe azobiki iwawe. Neza cyane. Muga kubandi ni Dalia. Oya kubandi ni ishugwe nabo baramubona. None ubona ko siboni ari we yamunzaniye wewe byakuna kutari waramubonye. None wari wantume wewe wari bwamubone. None wewe wari bwamubone. None twese twamuboninga. Ni ishugwe ry'abantu. Ni ishugwe kabisa. Afuna ambia kusogea hapa. Wewe. Sawa? Lakini kazi uje kama itakuwa fit. Kuneza yao. Hajingo machincho mwa. Kiwa vizuri, sawa. Wewe nipatia hata deplacement basi. Pone sepe. Auja penye leo metie. Pati mifuko yote iko ndani franga. Sawa. Hapa mimi naenda. Basi mimi nakosaka franga mimi. Ila ripoti. Leo. Nzobora amahera atari twe tuyakorerwa amahera ni twe tuyakora. Sawa na. Baza ngo niya dukora. Ni twe dukora amahera. Yumva ragati. Ewa. Cyo kuruhuka wo uzana induru. Cyo kuryama uzana induru.
Ngira kwanza mu gitondo twahuye uvuye ku badariya umbesha nguvuye kubigisha mbeho kuva jya wabaye mwarimu yani kuva jya yani kila siku ndo kupumzika wewe acha mwalimu mwarimu kuva jya hana baje mu fosa nini ngaha kare imisi gisuma iraharuwe jani mwalimu none byo mwalimu chewe namenyere cyagutwaye ubure namenye ngeso zose kumbe umeshe ngiye kubigisha kumbe ugiye kumurondera dari jewe wewe nyene nani sio ofisi wewe nabimenye nani sio ofisi wewe kwa matendo nani sio ofisi kabisa kae urazi rero subiri kwanza umbiri kwambie kwanza sasa hivi kweli ule dari ya kweli au juu kama ni pesa ndo wangu mimi ico nyene cyo kintangaje rero ico nyene cyo kintangaje okay ni mufiance wa mutoya wawe none hari warugiye kubigisha Ikorohan? No. Bagera babamwigisha. None awusalo igani kubalimi no awujimike kandi kwashe. Wize kuva jero urwari muwe wize. Wabyigiye. Nsumye wa. Uko mubesha ngo mama ngo numwigisha ngo numwigisha. Wewe wigisha uva jana. Wigisha he. Wahanga na isha nagi kurongora wallahi. Wigisha. Hey. Nisi gisumani birogine. Imisi gisuma ni 40. Imisi gishima ni 40. Kandi bakubwira ko imisi gisuma ni 40. Ngo urucira mukase rugahitana nyoko. Ewashi. Ni miwanga. Narongo wallahi. Narongo wewe. Wapi? Yani wewe usikiaji, yani manaki umva uwo mukobwa wo. Chungira, unere ngo yo mukobwa wacu ari ngaha. Uhabwo nawe nyene ho wahavye mugira nawe nyene nk'ivyo abandi bagira. Sinumvise neza out. Ukwanyenda bisubiye mu bya mukobwa wacu ari ngaha Jamira wo bigize n'ivyo ukora ku bandi. Inna lillahi. Wa inna lillahi raji'un. Wewe mkoga leo wewe sasa kusha sala sasa. Wa sasa wewe. Ushakuwa msali sasa wewe. Unaona wapi? Unaona wapi? Ahubwo reka nakubise numva narushe kukaziba kujazo naondusha misi ngoza mtoto wako sasa kwenye unafikia. Utasahau mtoto wako je unaenda kumtongoza. Ndio kinachobaki. Akini wewe mwanamke naona kama kichwa chako akina akili. Kina akili tena vizuri. Kichwa chako wewe ndio kina akili vizuri. Kina akili vizuri. Kasura wuni nini? Ekabasi ndakubise basi. Kwera wewe. Sona wewe. Nibihereye. Nejo tuzobusubira. Sona wewe. Nejo tuzobusubira. Uzosanga gahanga nakamenye. Urangira gahanga wiko niki. Nejo turi kumwe. Sasa unadikibona kimya vitu gani? Mbona tutalala wote fasi moja? Ntacho wiruka. Ndaje hiyo kandi tubehereza hiyo nyene. Nzigo idashira. Nzigo kugira ubwoba bwana nibiki reka kugira ubwoba twe turi ngaha wabyumviriye neza ego ntavyumviriye ego werema urumva rema yabo wabyumviriye ni sawa twebwe tugiye kuguha ubushobozi bwose bushoboka utunganirwe muri aka gacimbiri kacu iyo kuranyumva ngomba kumva muvyeyi uzobumbwiza tunga komeye gose ngaha icyo uzokwifuza cyose urabaza ku kantu twaguha uzogushaka icyo bishika ariko rero turafise ikibazo kandi si ikibazo ndazi ko uzobishobora yeje nta kimwe uzobishobora muvyeyi byose uzobironka ariko ku mategeko tuguhaye amategeko nyabaki icambere tugomba imitwe 6 y'abagabo imitwe 6 y'abagabo muvyeyi muta je numva ntavyo noshobora kuva nakabose ndica umuntu n'umusi n'umwe we ntukibwo je nimbe abantu noshobora kwicara tuzokwereka ngene ubikora tuzokwereka ngene ubikora je kucamenga ntavyo noshobora urabishobora kandi uzobishobora urumva
nakwereka ngene ubishobora gira gutya ikiganza cyawe zana nuko kuri kuko biroroshye ugarira amaboko yawe ikindi nacyo dushaka kukugora cyose akira ntugire ubwoba akira tubura ntacyo ndakubona iyi ni izogufasha mu byo iyi ni izogufasha urabyumvise wowe ntugire ubwoba ntishoka kukujya uyu ni umugenzi wawe niwe nshuti izogufasha hariho ibindi andi mategeko tugakurikiza twebwe dushaka umuntu aza gusenga mu musigiti bajya amakorowani oya nta gusenga bijya bintu kandi ubyibuke neza wihenze ukajya gusenga nawe ubuzima bwawe buzoba ari ubaye uzoba upfuye wayibonye uzoba upfuye ushaka gushigikira twebwe shigikira twebwe kumva muvyeyi bijya nabyo ivy'ikorowani vyovyo emwe hoho uzobigishe byose uzobigishe uranyumvira gusenga kwanza bigira indahiro nakube ko utabangikanya twebwe yego nta nakimwe sizose kwigira asenga n'umunsi n'umwe ushaka gusaba saba twebwe nakube ko tutabangikanya urumva usibye twebwe uciye kuri ako kantu twaguhaye n'uyo mugenzi wawe oyo ubona ntacyo uzobura nzorasaba mwebwe yego aho rero uzoba bishoboye ndo rafiki yangu Dali. Urakomeye. Ndaho. Kubona ko washaramye kabisa. Bo jewe icyanzanye. Tubaza sindi mushasha kuri wewe. Ka. Uramaze kumenyera. Eka sindi kumenyereye gose. Sawa. Bo je cyanzanye. Tanifise akantu gato bari bantumanye kuri wewe kandi cyo nagomba ndagusabe nagomba unyumvirize neza kandi siniangushe sikuangushe kivipi ni vitu gani sema kwanza nisikie ni kweli bo kitu cha kiko hapa ni hivi mimi nina ujumbe wako ujumbe gani ndio sasa nisikilize hapo. Na ujumbe wenyewe unatoka kwa nani? Ujumbe weni nao unatoka kwa bosi wangu. Ambaye ni bosi wa mpenzi wako. Nina ujumbe kutoka kwa Kiningi. Ujumbe wenyewe ni kwamba anahitaji kuwa nawe karibu. Karibu? Kivipi? Nataka kulipa kazi vipi? Vyote vinawezekana, ikawa kazi au ikawa kingine. Mimi sema sikuelewi tu. Au nielewi. Sikuelewi. Anahitaji kuwa nawe karibu. Kivipi?
byose niko ndagutahura mu bijyanye n'iki mu biki Bo agomba kuba nawe hafi mu bintu byerekeye urukundo none ntavyazi ko jewe nkundana n'umukozi wiwe none ukundana n'umukozi n'ujya akaba ari umubosi umva ko hari ibintu bitandukanye ngaho ujya n'umubosi ujya nawe n'umukozi none urukundo n'ububosi bitandukaniye ujya n'umubosi ujya nawe n'umukozi sawa ndabitahura ariko nta kibazo reka ndavyiga ko ndavyiyumvire ninabitorera inyishu ndakubwira cyangwa ndakubwira no ku telefone hamuze kubona inyishu uri bumuhe kubera yavuze ati icyo ushaka icyo cyose ari tayari icyo wifuza azoguha ugenda umubwira ati gira icyizere ariko aravyumvira ati biri bugende neza sivyo sawa merci genda ujyana hari amafaranga abantu none ujya mukozi azokumarira iki sawa nta kimwe ndika ndavyiyumvira ivyo uravuga ndiko ndavyiyumvira nibaze ko biza kugenda neza sivyo bigenze neza nonezerwa cyane sawa nta kimwe uze kuzura teka agasupu nanje yinjya sawa nta kimwe okay nta kibazo cyenda genda nta kimwe genda ugenda amahoro ego nawe usigara na yandi sawa mwakoze icambere tugomba imitwe 6 y'abagabo imitwe 6 y'abagabo ubu bosi n'ivyanwa bimunanira isura wagira ngo irimwe iminkanyari mimi ndo niende kuishina yengo kwa juu ya he nego kwiri wagira afise isura nk'ibajia ngo je ngo yankunze wereka nkundi amafaranga iyo nyamba yamunaniye kujya azosigara ajya batayaruhiye we subiti ngo yagukunze sawa Jesus.